indirimbo ndayiture umusore abangaho mu Kamenge adafyina yitwa Egideologie ndayiture kandi na Waka Dance nibagiye president wa FF Triple F Jules sugua kona nayo pita na chavioja katoto kanataka nikadanganye katoto. Yes, ni indirimbo yasohotse hari genekerezo rya 31 ukwezi k'umunani. Indirimbo munsi yasohoka Israel kandi yakubwira ingene byagenze. Iyi ndirimbo yasohotse ico gihe Fizo yari mu Butaliyano siko ariko hari kuri Scott Bar hari kwabera show ya Kiriku sinzi uko vyibuka. Ico gihe Double J Kiriku Ellis Boy ndetse n'umuryango munini wa Bantu Boy bari hari kuri Scott Bar. Indirimbo yavugijwe inshuro zirenga kuri 200 abenshi baravyibuka. Tuyumvirize no ndirimbo iyo dimanche nyene kuri Sky Star abo ari kuri Sky Star. Indirimbo yaravugijwe amenga imaze ukwezi. Ni indirimbo yasohotse byoroshe cyane gufata mu mutwe. Kisari babwati akazi keza ajya karigura ngo kazi nzuri ujiuza ajya akazi kameze neza Israel kareza kakisikana kure nubwo kobura promotion imeze gute kama kazi nzuri nafika. Indirimbo yasohotse imeze neza umunsi umwe gusa ibirashitse neza mu bantu. Ni indirimbo yavuzwe kama jambo menshi yasariko kumbure tutaza kuyagaruka ko igikuru twebwe nuko indirimbo imeze neza kandi indirimbo yashimwe n'abarundi ndetse n'abanyamahanga. Ni indirimbo yakunzwe hanze cyane sinzi ko vyibuka yuko ico gihe Fizo yarafise igitera ndibagiye igihugu tumutelefona muri Hit Connection agatubwira ati nimwe mu ndirimbo itaramara n'indwi ariko ni indirimbo feedback yayo ndayibona hanze nkabona utu video nkabona abantu ngene bayikunda ni indirimbo imeze neza. Tuyumviritse ariko nyuma y'iyo ndirimbo haraje indirimbo nyinshi kandi zakunzwe cyane. Kumva amatrofe menshi abategura amatrofe nimba batwumviriza Buja FM iri kwisi yose uyu mupete mu best director kuko hanze ibyo bakora sinabona ko ari byiza gusumba Ela n'umwe mu director d'office mu Burundi babikora neza. Sinagari mimi nakaboda boda zovuma tusaba découvert canke credit tumusabe ico yifuza cyose nimba ari parcelle hari mu Gasekebuye nimba ari ngendeshwa ya ariko sinibaza yuko nouveau modèle premium tuzimohe mu mugwaruka d'office mu Burundi ruciye ubwenge. Sinibaza yuko yoshira amahera imbere ahubwo yoshira imbere ugukunda igihugu. Ni Ela afise kazoza keza kuri video mu Burundi. Ni Ela icifuzo cyo no guteza imbere igihugu cy'u Burundi cyane cyane muri entertainment. Nyaze yuko azobishika ko Imana ibandanye kumuhetsagira abandanye gutera imbere minsi yose kugira ngo ashobore gushika aho yifuza gushika. Ariko ku munsi w'ejo Israel hari ikintu catangaje abantu benshi. Indirimbo zibiri zisohokera rimwe, imwe isohoka ari ya Double J ari kumwe na Kiriku, indi ndirimbo isohoka ari ya Big Fizo ari kumwe na Ellis Boy. Ariko ndaza kwibaza ikibazo kubera iki Ellis Boy yakoranye na Fizo, kubera iki Double J yakoranye na Kiriku? Yo bari Ellis Boy yasabye Fizo canke yo bari Double J yifuje gukorana na Kiriku canke yo bari Fizo yifuje gukorana na Ellis Boy? Ibyo byose ni imwe mu bibazo nibaze ko mu kanya duhava turongera inyishu. Tubanze tugirire gato gusa promotion zino ndirimbo zibiri hama tugaruke tubakira kuko ico twifuza nuko ku munsi wa gatanu no ku munsi wa gatandatu nako ku munsi wa gatandatu ko ni hazari show bazo ariko baraperforminga zino ndirimbo public isubiramo zino ndirimbo kuko tuzatwazigire promotion ihagije. Duhere kuri muto duhereze kuri mukuru. Ego muto duhereze kuri mukuru. Hajya muto yashobora kuba afise amazina make gusumba mukuru kuko no afise amazina menshi. Ijambo rigwa yeah, hizo pirika sema pereka kwenye bedi sina matata mina pepeta nilo wakuta squeeze wana nitafyakata jeez mini gangster tena mini rasta toto wa mta squeeze wana nitafighter sina swagila nikitangoza mezi bega gamba leo nasi yeah hapa napiga na kapana rapa sipendi mapupa na chapa na sepa. Mes chers amis, il est mes chers ako kanu kanyuma Kiriku ako kanu kanyuma gusa baba na mama menikana bado kunipa mahaba napita na hapa napiga na kapana rapa sipendi mapupa na chapa na sepa. Kiriku ulikura ririmba cyangwa ulikura rapper? Kona rapper. Ulikura rapper.
ziri zimwe muri talent dufise hano mu gihugu cy'u Burundi hajya acakurikirande nazo yuko twavuze ngo duhere kuri muto Israel yose ko acakurikiruye acakurikiruye tumuye ikibanza yesabanza gwaza abana bo mu gisagara ca Bujumbura hari umwigeme yambwiye yuko yigeze kugwara araja mu bitaro kubera umuntu musore yes kugira ngo ibintu bigende neza kuramo umuziki wose abantu bamwumva. Bad boy killer Double G once again Kombega kutabonana kandi dukundana vyoba bimaziki ko numva ndagushakama kwihangana ko vyanse nkoriki je numva nshaka je numva ichaka I say come baby girl, I say come baby girl, je numva ngukumbuye. Yep. Double killer. Meze neza cyane. Ndashaka kuririmba akantu gato k'indirimbo ya Fizo wabuzi mu mutwe. Ngwicatumye ijiwe intumbiri wawe Nubuture n'ubwitonzi bwawe uri kindi ekuruta abandi urukwiratira buri munsi oya ntugire ko ndikunda kuryusha ibyo mvuga bivuye ku mutima. Double ndashaka yuko mutwakirira Elise Boy kuri no ndirimbo mwasohoranye. Yes ariko mukanya Kwizara za gutubwira nimba yabishoboye nimba yamwiganye ko kuko Picha limeanza eti kanatokea Rwanda Namina Kaganda We need the number one swagger station in our country, the sound of Burundi, la meilleure des stations, DJ Israel de la Mafia, de la Capulco, de la Solvia, Chubahiro, Gwagasore, Hamena Ami Pro, the MC, imisore ine kuva muri Bantu Boy, hajya iyo abana bariko bararirimba, umupapa arabanza kabiweza gatoya karavuga ati eske nakujije canke haro hano batarashika. Easy dufise General itakuwa ngumu iyo call nipe bouquet se ugira kane twamaze kumwakira twababwiye ko afise amazina menshi umuziki wa mwise harabamwita Gikundiro harabamwita Burundiano harabamwita Badadandem harabamwita Ndugwe harabamwita amazina menshi cyane. Today turi kumwe nawe in the building. Naza yuko nawe no Mustar nk'uyu Israel rondera indirimbo yiwe. Yo, Endomine, give me the beat. The Bantu Boy. Wasijali wasubiri mpaka siku mtaiona tukaburi, labda ipo siku na watashambiri, ila kwa sasa sorry, mimi namba moja yani mpaka 2 3 4 5 6 7 sorry. Nite F kama flow, sio F kama flow, na sio F kama fiasco, ni F ka Fidel. If come faster, if come fighter. Yes, mwumvise ni Big Fizo. Welcome Big Brother muri Hit Connection. Merci. Mezeneza. Bashimira kirenge. Unapendeza sana mzee. Asante. Kabisa. Nani kakuchagulia kuvaa Yangu tu peke yangu. Ni witorera impunzu zo kwambara. Ego. Wow. Ansuka uzokorera akazi kubu stylist. Ndiko nduguriza berezo kugurejo Bantu Boy Show
shop yaje tuzoyigurira hage nyene kuri Tokyo Center so abazokenera imipira iki byose mugabo biracari yashasha me karibu ni karibu. Congratulations kubura umuririmbyi ukabugira na business zawe kugurura studio yawe gushobora kugira magazine kudandaza impuzu abantu bakaza barambara impuzu baguriye kwa Fizo ni kintu ciza ni kintu cyo gukeza. Congratulations. Asante. Yes, kurundi ruhande ni Double J Bad Boy Killer. Mambo vipi mzee? Uko salama lakini? Yeah, mambo fresh. Igitega ni sawa? Yeah, urameze neza? Ndameze neza. Umwaka urarenga uri muri Bantu Boy siko? Warateye imbere cyane. Ibintu bitatu kumbure byatsumye Double J atera imbere cyane. Faster binyaruka nibi. Kubonye muri Bantu Boy faster. Yeah, icyambere arico gikuru ni kuba ufite team nziza y'abantu mutahura ibintu kumwe kabisa. Abantu muhanurana, abantu iyo ukoresheje bakubwira ati suko bikorwa uku nibaza ko icyo nicyo kiruta byose. Ndi uko kiri muri e-commerce service Rêve yawe yari gukorana na Fizo ubu yarashitse? Yeah. Ni bon? Mushimira imbere yawe. Ndamushimiye cyane gose. Kabisa. Kurun oya niturakorana. Sugua indirimbo oya niturakorana ceshaka featuring Double J featuring Fizo cyangwa Fizo featuring Double J. Ariko biri mu nzira ko ari mu muryango. Nibaza yuko ahubwo ko bakanahara ahubwo hataragira gusa yuko mugashira ku mugaragaro Fizo. Kumbure ya surprise ya 24 ni Double J Fizo ari gikorwa muri Bantu Boy cawe na Double? No, twese turi muri Bantu Boy fete byo muri Bantu Boy no mu bang. Bihari gitari muzovyumva. Ni kubera Rêve ya Double yari gukorana na wewe. Ndibuka interview ya mbere yavuze ati ndashaka Imana izomfashe gukorana na Fizo ariko no munsi muri ko. Turi kumwe ni nka petit frère wanje si umukozi wanje kabisa. Cyangwa petit frère wanje ari mu muryango nkuko twamaturi twebwe nta kuvuga ngo umukozi dufata umukozi ujya mu bikoni ariko abandi bose dukora nka famille ko. Yego. Abuze ikintu ciza Israel ati so umukozi wanje ahubwo ni famille ndamufata nka petit frère akamfata nka grand frère abari ikintu ciza kuko hagiyo umuboss akorana n'umukozi wakavuga ngo boss usanga bitameze neza ariko barashaka gutera iblag ibintu bikagenda neza. Kurundi ruhande ni Akili. Mambo salama lakini pole sana bro. Nashukuru. Meze neza? Ndashimye. Bantu Boy ni sawa? Ni mmoja. Akanoti karaboneka? Nubibona na ibibazo ni gute examen kuri Cedillac? uko bigenda neza. Kiri kumubonye mu maso aratekereza ariko afashe micro abari kindi kintu. Elise. Yes. Mambo vipi mzee? Baba. Uko salama lakini? Yego turashima Imana. Tuvuge Kirundi Giswahili? Ururi mushaka. Kabisa. Yego. Umeze neza karibu sana muri Hit Connection. Murakoze cyane. Uri muri Bantu Boy muri kino gihe wiyumva gute ko uri muri Bantu Boy? Niyumva neza kandi abanshimira manager Edit na Grand Frère Farias nka CEO wa Bantu Boy kuko agacere nahoramwo nibaze yuko ni kubera ntari mfise abantu bamfasha. Ego kandi urabona umuziki warahindutse ibintu byinshi udafise management birakugora kubikora. Urabona ama video n'amahera yaraduze kugira shooting a video bisaba uburyo bunini bwinshi kandi n'inguvu energy udafise team nka team birakugora cyane kabisa. Ubu murabona namwe Elise Boy intambo amaze gutera so ni kubera Bantu Boy byose ndabikesha Bantu Boy. Indirimbo uri kurasohora muri kino gihe zose n'ama hit song gusa ndibuka duhurira ku kibuga c'indege Melchior Ndadaye umbwira ati ni jiwe kila siku ni jiwe kujiwe si ndio? Indirimbo zose ziriko ziraronka power play nziza ziriko ziraronka promotion ihagije uraja muri show karirimba abantu bakitabira akajambo kamwe gusa uvuga kuri Bantu Boy kumbura abantu batazi nk'ibanga ariko wewe uzi ryagufashije mu iterambere ryawe ryo bari ryahe kumbura ushaka gusanga na Fizo utararimubwira ariko n'umusaka aryumvira surtout ni jambo riko riradudubiza mu mutima wa Elise Boy ndani ya roho. Nibaze yuko Bantu Boy batandukanye sinzi ukuntu no bisigura ariko je mbona yuko batandukanye n'ayandi makampuni je bamaze kumpamagara bansaba ko dukorana n'ibindi so muri Bantu Boy hajya ikintu kinini gihari ni love.
abaririmbyi turafise love, ababosi bacu bafise love n'abakozi n'abaririmbyi kuko CEO yavuze sabakozi n'abavandimwe ego dukorana nka famille ego. So je ndabashimira kandi nkababwira bimvuye ku mutima sinzohemuka vraiment kuko murabona neza na neza iyo uhemukiye Bantu Boy sinza aho genda ukwiye kuva mu level ya Bantu Boy usohoke hanze ugende ku zindi level peut-être zindi wovuga ati iyi ni level ya Nigeria intwaye canke ya yasareka koko nyene karakwiye sinzohemuka reka tuze turakwita kuva umunsi sinzohemuka Elise Boy surtout muzo kwa memory solidaire nkuko musanzwe muri. Donc solidarité entre team yose ya Bantu Boy. Murakoze cyane mu minsi iheze imene yarabazwe byari ibintu byinshi cyane umutwe nitwamenye wagiye tuzi yuko basha wagiye mu Nyakabiga kwa Sony cyangwa mu Kamenge kwa Waka Dance Ejide. Yes ariko izi tugaruke gitaramo bazokora ni kuri Tokyo Business Center zo ari kuva ku munsi wejo niyo bizotangura hama samedi nka Bantu Boy yose izo biri kuri stage n'abandi bari byagiye batandukanye muri kano kanya turatumbereza ikibazo kwa CEO bitsunganijwe gutega Fizo ni Tokyo Business Yarons de Bantu Boy ni Bantu Boy yavuze ati reka dutegura igiteramo Tokyo Business iraheza iravuga ati tuzobafasha. Nkuko bivuze ni Tokyo Business Center niyo yaturondeye yarondeye abantu nyene bakora neza ubona kubishaka nibaza yuko yoba yararondeye n'abandi mugabo petete ko hari kumbura hari ikintu batumvikanye ko canke kumbura hari ibintu babonye yuko bitagenda neza so baraturondera donc c'est ni nka partenariat quoi ego. Biteguye gute vendredi tutangure kuri vendredi? Jewe ikintu nakubwira gusangira nakubwira vya concert parce que sindi umuvugizi wa Tokyo Center ikini wazi ukuntu biteguye kandi je sindi muri organisation urumva ari abantu babijeje mugabo icyonzi cyoco kwa gatandatu expo izobandanya izotangura à 8h jusqu'à 17h ama à 17h jusqu'à 23h azoba Bantu Boy kila teramisha concert. Biteguye gute kwinjira? Kwinjira c'est 5000 francs asanzwe nyene nk'abatwebwe asanzwe ama kuri ba nk'abatwebwe asanzwe sérieux sérieux non sérieux on est simple uri umuntu w'abantu voilà niyo mpamvu ndabwiye twebwe abantu basanzwe kabisa ama kuri ba bandi nyene barifise sawa sawa nk'aba Elise Boy bafise voilà urabona ni boss ni 20000 c'est 20000 hose kwinjira n'amafaranga no ku munsi wejo ego oya ku munsi wejo s'amafaranga ku munsi wejo azoba ari kubuntu ko izoba ari ouverture donc abantu bose baze baharabe igitusa ama hariho n'amastand amatubwire tuzuca tuteranyisha ikirori ku munsi ukurikira ku munsi wa gatandatu batubwiye yuko hazaba ari concert ya Bantu Boy aho kuri Tokyo Business Center ni hepfo yo kwa Sion. Mbega ni Bantu Boy gusa ntimwashoboye kuyikora ku bandi baririmbyi baze kubashigikira? Nkuko mwabibonye ku mafishe ndibaza ntitwashatse gukora Bantu Boy yonyene harimo abandi baririmbyi kubizera abaririmbyi benshi baririmba neza kandi bafite fans tuzo turi kumwe n'abandi baririmbyi benshi batandukanye ndibaza kuri afishe biraboneka neza. tubibutsa gusa yuko ni ku munsi wa gatanu ku munsi wejo niyo bizotangura hariya kuri Tokyo Business Center. Ku munsi wejo ngene bizoyimeze ni demi final muri yo ni final nako ya dance barashoye gukuramwo hari ku munsi wejo hari ku munsi wa gatatu inyuma ya ikiganiro batanze kwanditsa namenyesha makuru hari migwi rero y'intambo yashoye kubandanya iyo migwi izobiri kirahigana ku munsi wejo niyo izoba iriko irahiganwa hama ku munsi wa gatandatu hazariho ni nka final muri iyo final hazariho Bantu Boy yose hazari abaririmbyi bagiye batandukanye hariyo ba Halijo hariyo ba Visu Peace and Love hariyo Obelix ni hazoba yibereye hariyo abantu nka ba Fabilove Kamil Gado hariyo Sean Queen
Sunny Queen hariyo Estanis kwinjira rero n'amafaranga make gusa Israel kuri grand finale izo ari 5000 mu kibanza gisanzwe hama na 20000 ariko bizotangura mu gatondo bazotangura expo hazariho ibidandazwa ngaho muzogenda kuraba abashaka kugura muzogura mwumvise ko hazariho na magazin ya Bantu Boy zo biringa kuri Tokyo Business Center hazari impuzu amatriko twarabonye ibintu byinshi muzoshobora kugura hama masayo ku mugoroba rero igiteramo nyezina niyo kizoca gitangura muri yo Business Expo ahazoba hariho ivyo kunywa no gufungura ku bantu bazi ukungene ama exposition agenda murazi yuko tutagwabira haba ari ibintu vyo gufungura no kunywa exposition izotangura igihe cy'isaha imwe zo mu gitondo 7h30 ni kuvuga saa moya n'inusu zo mu gitondo hazo hariho mix y'aba DJ harimo mix ya DJ Frankis kuva ngaho muri Campero hazo hariho DJ Patman kuva muri Rwantan DJs DJ Israel hamwe na DJ Kikas MC azo ari babiri Sadiki hamwe na MC Nikita ariko kurundi ruhande Mugani Desire umuririmbyi yitwa Black G Juma Marembo yarashe gushikiriza ubutumwa ku rubuga rwe aravuga ati ino show ya Bantu Boy ntayo nzo kwitabira bivanye nibi nabiriya mwebwe nimba mwarabonye ibaruwa ya Black G mwayakiriye gute nta baruwa je nabonye nta baruwa nabonye mugabo kimwe gusa nuko kuri jewe ni nkuko yoba ntiyaburiye indero jewe gusa yaburiye indero team yose yacu ego kuko deja nimba natumye umuntu kuvugana nawe hama yari kumwankira cyangwa akamwemerera mugabo yaramwemereye kuko nishobora gushira umuntu juste comme ça kuri affiche mutarumvikana kive dire yuko umuntu twatumye yaramwemereye aramubwira ati ntangorane ujya no brother wanje jewe nzoza so ikintu cyo niko niyevira j'espère que yuko we na management yiwe batumvikanye muri ico kintu peut-être ko yashaka kuza ku gato kiwe adaciye kuri management urumva kandi sikuvuga Black J arazi ko ari arazi ko ndamukunda arazi ko ndamubaha arazi ko ndamwizera nk'umu petit frère en tout cas sinashobora ntitwashobora kumushira kuri affiche tutavuganye mugabo malheureusement ibyo yanditse yaravyanditse nakundi mugabo siyazoba ari ku munsi wa gatandatu muratumiwe mwese nta numwe akumiriwe kwinjira ni 5000 VIP ni 20000 bal atangani ya bajaji kinda